Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe dutambutsa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwidahita TV. Amagara meza n'iterambere kuri mwese nivyo tubipfurije. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro cacu cuno musi. Ni ikiganiro yaga muganga duteguriye ngaha ku kazi nyene, muraza kwihanganira induru amasone n'imiduga iza kuba yumvikana ngaha kubera yuko nyene ari kwibarabara, ariko mugabo kandi dufise ivyizigiro yuko biza kugenda neza, muza kumva ikiganiro cacu ico gitumbereye kubashikiriza uno musi. Mu kiganiro yaga muganga cuheruka twararabiye hamwe ubwoko butanu bw'imfungurwa umuntu ashobora gufungura, naho yozifungura imisi yose bitotuma agwara diabete, bitokongereza igisukari mu mubiri, ku buryo naho zifungura imisi yose udasiba atangorana. None rero uno musi naho twagomba turabire hamwe ibimenyetso bitandatu simusiga bikunda kutugaragarako, ku buryo igihe cose bizoba vyakubayeko ivyo bimenyetso uzoca umenya yuko umubiri wawe ukenye amazi. Ibimenyetso bitandatu bitwereka yuko dukenye amazi mu mubiri, uko murazi yuko abakera bayamaze ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore. Kubw'iyo mpamvu rero dukwiye kuzitira tutaronerwa, ni nayo ntumbero nyamukuru mu ntumbero zigize kino kiganiro yaga muganga. Dutumbereye kubwira abantu yuko nkuko mu gifaransa bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir, byiza rero umuntu yozitira ataronerwa. Dutumbereye rero kubwira abantu inyigisho ntungamagara kugira ngo zibafashe kwikingira, zibafashe kuzitira bataronerwa, kuko hariho ibintu umuntu ashobora kugwara, hariho ibintu umuntu ashobora kubamwe amagara yiwe agahungabana kubera yuko atamenye. Kubwo kutamenya bigatuma amagara y'uwo muntu agira ahungabana. Bimwe rero mu bigize umubiri wacu ugizwe n'ibiseseka, harimo ibiseseka. Bimwe mu bigize umubiri wacu harimo ibiseseka. Ibiseseka tugomba kuvuga amalikuide. Muri ayo malikide canke se muri ivyo biseseka umubiri wacu ufise muri wo igitigiri nyamwinshi, ibice birenga 60% ni amazi. Turazi ko dufise amaraso mu mubiri, turazi ko dufise amazi mu mubiri. Novuga ngo mbere nivyo bikuru kumbure mu biseseka umubiri wacu ufise. Rero ngomba kuvuga yuko amazi mu mubiri wacu agizwe n'ibice birenga 60%, 65% vy'amazi canke se vy'ibiseseka biri mu mubiri wacu. Ibiseseka biri mu mubiri wacu navyo bikuru n'amaraso hamwe n'amazi. Hanyuma rero ayo mazi umubiri wacu usanzwe wibitseko igice kimwe muri ayo mazi umubiri uyasohora biciye mu kubira icuya canke se mu kubira indugumba, canke ivyo twita ngo ni yashu. Indugumba, icuya, iyashu. Hanyuma ikindi gice c'amazi umubiri uyasohora biciye mu mwanda mutoya, ico twita ngo ni umukoyo. Mugo umukoyo ngira ngo babikurangira ngo mu Giswahili, ariko ni amasobe, munyemerere mvuge gutyo, nta ngorane, ntibiteye isoni. Hanyuma kandi ikindi gice naco c'amazi umubiri wacu uyasohora biciye mu marira. Harya burya umuntu arira atamazi yigeranwa mu mubiri wiwe, atamazi ahari, burya naho worira nta nima ryokoroka. Muzobona abantu arira cane cane nk'abana, akarira mugabo ugasanga nta nima ivuyeyo. Swat aba ariko arigirisha, swat aba atamazi akwiye mu mubiri. Nimba mu vy'ukuri uwo muntu ariko ararira yababaye, ariko arira vy'ukuri yababaye, afise ikintu camubabaje, uyo muntu ategerezwa kurira kandi hakaboneka amarira. Hatabonetse amarira no kuvuga uyo muntu iyo bija hose no kuraba neza nta mazi akwiye aba afise mu mubiri. Rero ntituravuga kuri vya bimenyetso, twacane novuga ngo mu ntangamarara ingene umubiri wacu ayo mazi uyasohora biciye mu nzira zitandukanye. Iyo rero aya mazi umubiri wacu usohora biciye mu kubira indugumba, icuya, iyashu, iyo aya mazi umubiri wacu usohora biciye mu mukoyo canke se umwanda mutoya canke se ico twita ngo n'amasobe, iyo umubiri wacu aya mazi usohora biciye mu marira, iyo urira bwakumbura amarira akagira ntagacunduguta, iyo umubiri wacu amazi usohora biciye n'ahandi hose, burya mwomenya yuko niyo umuntu ariko aravuga aragira aratakaza amazi, arakoresha amazi,
ibintu nyene nk'ivyo nakuvuga ngo n'ibijanye no gucira amate burya naho nyene mu mubiri wawe atamazi akwiye ufise n'amate ntiworonka na makeya. Rero iyo tudasubiriza ico gice c'amazi umubiri wacu uba wakoresheje, ni ukuvuga yuko duca tugira ikibazo kijanye no kubura amazi mu mubiri, ivyo twita ngo ni déshydratation mu gifaransa. Uca uhura n'ikibazo co kwuma mu mubiri, uca usanga ata mazi akwiye ufise mu mubiri. Rero mu kiganiro Yaga Muganga cuno musi dutumbereye kubabwira rero ibimenyetso 6 sindamusiga igihe cose ubibonye bikunda kukubako, ivyo bimenyetso bizoce bikubwira yuko amazi ari make mu mubiri wawe ufise amazi makeya. Ikimenyetso ca mbere rero twoherako muri bino bimenyetso 6 tugomba kubabwira muri kino kiganiro Yaga Muganga, ni ikimenyetso c'ukuntu iyo mu mubiri wawe hari amazi make, iyo ufise amazi make mu mubiri ukunda kugira ikimenyetso co kwama umenetse umutwe. Irevure hariho ibintu vyinshi bitera kumeneka umutwe. Urashobora kumeneka umutwe kubera ko ufise stress, urashobora kumeneka umutwe kubera ko urwaye malaria. Ikimenyetso co kumeneka umutwe kibonekana mu bintu vyinshi. Urashobora kumeneka umutwe kubera yuko urwaye amaso, urashobora kumeneka umutwe kubera yuko kumbure wagize ivyiyumviro vyinshi, urashobora kumeneka umutwe kubera yuko waraye utaryamye neza, itiro waripfubije ntiwaruhutse neza mu mutwe, urashobora kumeneka umutwe kubera yuko wasomye cane, wize cane, ni muri periode y'ama examen cyangwa se y'ama session bivanye n'umwe wese ico akoresha, ugasanga ivyo vyose biratuma umuntu yomeneka umutwe, akagira ikibazo co kumeneka umutwe. Urashobora kumeneka umutwe naho nyene urwaye grippe, burya grippe naho nyene iratuma umuntu ameneka umutwe. Ariko mugabo iki kimenyetso cyuko turavuga ni ikimenyetso kivuga ngo kwamana umutwe umenetse. Ukunze kwama wumva yuko wama ufise umutwe umenetse, ariko usuzumye neza ugasanga nta maso, nta malaria, nta grippe, si stress, si kubera ko itiro waripfubije, si kubera ko yuko wasomye cane, si kubera yuko waravye telenovela cane, si kubera ko waravye kumbure 24 heures chrono, si kubera yuko wacatinze cane na wa mu diaspora kumbure muhora muganira, ugasanga ntiwafashe umwanya munini iyo uri kuraba mu muco wa telefone, wa ecran kumbure ya ordinateur cyangwa se ya television, ariko ukurikiranye ugasanga umumenetse umutwe, ukunda kwa mumenetse umutwe. Ico kirashobora kukubera ikimenyetso c'uko ufise amazi makeya mu mubiri. Kubera iki? Burya amazi, mu mazi haba harimo na oxygene. Rero ibihimba by'umubiri bitaronse amazi akwiye ntibironka na oxygene ikwiye. Muri ico gihe rero bimwe muri bya bihimba byari bikeneye amazi harimwo n'ubwonko. Ubwonko rero butaronse butaronse na ya oxygene, nuvuga ngo ijana na ya mazi, ya oxygene ija mu mubiri izananye n'amazi umuntu aba yanyoye, ni ukuvuga yuko ubwonko ntibwikonsantra neza, ntibwumva yuko bugononokewe, ntibwumva yuko buri à l'aise, ntibwumva yuko bwagukiwe, bworohewe ngo bubashe gukora ibikorwa byabwo. Twese tuzi yuko ubwonko ari imoteri, ariyo mashini, ariho vyose bikorerwa. Rero iyo amazi ari make mu mubiri urashobora kwamana ikimenyetso co kumeneka umutwe, kandi ukurikiranye ugasanga ufise ikimenyetso co kumeneka umutwe mu buryo budatahuritse. Kubera iki budatahuritse? Ni kubera yuko wasuzumye usanga izi ndwara zindi zose ntazihari ngo uhava uvuga ngo nizo zatumye umeneka umutwe. Ikimenyetso kigira kabiri muri bino bimenyetso turiko turavuga 6 sindamusiga, igihe bikubaye ko bikwereka yuko ukenya amazi mu mubiri, ni ikimenyetso c'uko ugira uruhu rumeze nk'ugumye, ugira skin imeze nk'iyumye, ukagira umubiri ukomaraye, ukagira umubiri novuga ngo ufise iminkanyari. Uravyumva? Kugira rero uruhu rwumagaye canke se rukanyaraye rufise novuga ngo iminkanyari. Iminkanyari singomba kuvuga mu buryo bw'injebejebe. Njebejebe ni bya bindi bibonekana kumbure no kuvuga ko ku matama canke se ku mubiri mugabo w'abantu bashaje, abanyokuru, kumbure ngira ngo n'abatama, ibintu nyene nk'ivyo. Ariko ukumva yuko ufise umubiri utameze neza, utabomvye, ugabusanga ufise uruhu novuga ngo rukomaraye, kandi muri ico gihe ikizokwereka yuko
uwo mubiri wawe urwo ruhu rwawe rumeze nk'urwumaraye nk'urukomaraye rumera nk'aho umengo ruritunye cyangwa se rukamera nk'aho umengo rurakweguka ariko mugabo ukabona yuko ata souplesse irimwo ubu rutoroshe rutari souple rutanonotse rutoroshe ikizobikwereka nuko naho wisiga amakreme yose naho wisiga amavuta yose ngira ngo y'ubwoko bwose muri ico gihe uruhu rwawe ntirugworoha urashobora kwisiga ukagira cyane cyane nk'abagore n'abakobwa bo bakunda kwisiga mugabo ugasanga naho yisiga utuvuta ntitumufata uzokumva abantu bavuga ngo urya muntu ngo naho yisiga n'utuvuta ngo ntitumufata asha ngo yarumye nk'ubwo gusa muri ico gihe rero ni wabona ufise umubiri utoroshe utaremvye ukomaraye ukanyaraye ugumagaye kisiga bikanka ukamana umwera ugasanga umengo nyene wapi umenye yuko muri ico gihe gishobora kuba kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umubiri wawe ukeneye amazi. Twari kuvuga birebire ariko mugabo kumburenga ntitubijamwo, twari kuvuga yuko nk'abakenyezi kumbure bashobora gukenera kumbure amazi cane naho ata muntu n'umwe atayakeneye kubera yuko hari n'igihe usanga kumbure bigize n'uruhara mu bijanye n'ivyo twita ngo ni amavangingo canke se y'amazi yabombe ku mubiri mu bihimba vy'irondoka no mu bihe vy'imibonano mpuzabitsina. Ariko ivyo twibike, ikiganiro c'ingo n'imiryango tuzokizamwo, haracariho impamvu zikiriko ziramera nk'izitangira gatoya, ariko mugabo muri gahunda muri kazoza tuzogira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ubu ntibikunda kubera hariho impamvu kumbure ngira ngo benshi basanzwe kumbure bashobora kumenya. None nuko ikimenyetso c'uko rero ufise uruhu rukomaraye rwumagaye rufise iminkanyari, ubona yuko ufise uwamana umwera naho wisiga bidakunda, usanga ifresheri zaragurutse, ugasanga nta fresheri karabaye nyine umuntu nyine zaragurutse, ugasanga umuntu yarumye nk'ubwo gusya. Ico kirashobora kukubera ikimenyetso cerekana yuko wewe ukeneye kunywa amazi ku rugero rusumba gusanzwe uyanywako. Nuko hanyuma rero ikimenyetso ca gatatu naco ni cuko umuntu iyo akenye amazi, afise amazi make mu mubiri, kimwe mu bimenyetso bishobora kubimwereka nuko aba afise umukoyo novuga ngo ufise irangi ritandukanye n'iryo wahorana. Ngomba kuvuga cane cane novuga ngo umukoyo ufise ibara risa n'umutoto uhishiye, risa n'umuhondo, ibara ry'umuhondo. Ukabona kenshi na kenshi ugiye kwituma ku mwanda mutoya, umukoyo wawe usa na jaune, umukoyo wawe usa n'ibara ry'umuhondo, kandi akaba ata miti wanyoye, akaba ata novuga ngo ibintu vy'amaji wanyoye, kubera ko navyo biba birimwo amakolorambo, ibintu vy'amacouleur vy'amabara. Ukabona rero umukoyo wawe usa n'ibara ry'umuhondo canke uratukura canke usa ukuna kuriya, ariko atari kubera imiti uri kurafata wanyoye, kubera hariho abantu uzovuga ngo muganga ngo asoba amaraso, umwana wanje ngo asoba amaraso, mugabo wamubaza ugasanga si amaraso ko mutera, ahubwo asoba umukoyo canke se amasobe asa gutyo kubera yuko hariho imiti amaze imisi ariko arafata. Muri ico gihe rero ukabona umukoyo wawe ukunda kuba usa uku canke kuriya, muri ico gihe umenye yuko bishobora kuba biterwa no kubera utanywa amazi akwiye. Ni vyiza rero kunywa amazi akwiye. Turaza kubona kumbure mbega umuntu yonwa amazi angana gute rero. Yonwa ibido yose ku munsi, yonwa ibido zibiri canke yonwa ingunguru yose. Rero ufise umukoyo usa n'ibara ry'umuhondo, birashobora kuba biterwa cane nuko ata mazi akwiye ufise mu mubiri, ata mazi ukunda kunywa. Rero ukwiye kuzukurikirana ukaraba ko umukoyo wawe udasa n'ibara ry'umuhondo. Iyo umuntu afise umukoyo wera umeze neza urongoroye, niko novuga wera uri clair, muri ico gihe biba byerekana yuko afise amazi akwiye mu mubiri. Ariko mugabe iyo afise umukoyo wa jaune, birashobora kwerekana iyo ntuzico kibazo c'amazi make mu mubiri, canke naho bikerekana yuko afise infection, hariho amakurera atandukanye y'umukoyo. Uyabonye ubona ati iyo bija hose uyu muntu arafise infection urinaire, ni ubwandu bwo mu bihimba bisohora umukoyo, kumbere ngira ngo muri ico kirundi c'iwacu. Ikimenyetso ca kane mbere yuko duhaba dusozera kumbure, ni ikimenyetso c'uko umuntu yamana uburuhe. Iyo umuntu
afise amazi makeya mu mubiri arashobora kwamana uburuhe. kubera iki? Umubiri udafise amazi akwiye, uyo mubiri wama uragoyagurika, uyo mubiri nta magara meza ugira, uyo mubiri ntuba umeze neza. Kubw'iyo mpamvu rero iyo ufise amazi makeya urashobora kwamana faiblesse, urashobora kwamana intege nke, urashobora kwama uriko uragoyagirika kubera yuko udafise amazi akwiye. Turabizi yuko hari ibintu bavuga ngo kugwa isari, iyo umuntu yashonje cane hanyuma ntafungure kumbure ashobora kugira kugwa alliage. Burya muri kugwa alliage, muri kugwa isari, sinjya gusa ziba zitumye agwa alliage, ariko burya haba harimwo n'ikicuko amazi yamukamanye mu mubiri. Ico ni ikimenyetso ca kane rero. Igihe umuntu ntafise amazi makeya mu mubiri, birashobora gutuma yamana uburuhe, akama yumva arushe, kandi ubwo buruhe ugasanga si uburuhe bufatiye ku kazi, nta kazi karuhisha wakoze, ariko ukamana uburuhe. Ica gatanu coco mbene ntaramaja mu menshi tukivuga ko ni icuko umuntu iyo afise amazi make mu mubiri, hariho ingene umubiri ureyajisa, akama yumva umenga afise inzara. Ikimenyetso ca gatanu muri ibi bimenyetso vyerekana ko umuntu afise amazi makeya ni icuko umuntu afise amazi makeya mu mubiri ashobora kumva umengo yamana inzara. Muri ico gihe uwo mengo uvyiyumviriye neza umengo ntibijanye, kubera umuntu afise inzara agira hypoglycemie, kumbure isukari iragabanuka mu maraso canke se mu mubiri, hanyuma akaba kumbure ariho yoca yumva ko agize inzara, akagira ibizunguzungu n'ibindi. Ariko mugabo niyo umuntu afise amazi makeya mu mubiri, umubiri urifata inyifato yo kumva kumengo ufise inzara, ariko mu vy'ukuri umubiri uriko urareklama yuko hariho ikintu wumva uhajije. Mu vyo uhajije rero, naho utakweretse neza yuko ari indya, uca wumva kumengo urashonje, mugani kubera yuko hariho ikintu ukwiye kuramplisa mu mubiri, aho naho akenshi birakunda kuba gutyo, ugasanga n'amazi ubuze, ugasanga uguma ushaka kurya, naho urya mugabo ukumva yuko hariho insanova, hariho ibitagenda neza. Ikimenyetso ca nyuma rero, imbere ko tuja dusozera, umuntu afise amazi make mu mubiri ashobora kumva yamana ububabare mw'ihuriro canke se mw'ihwaniro ry'ingingo. Umuntu afise amazi makeya mu mubiri arashobora kwama yumva atonekara mu ngingo, mu ma articulation. Mu mvugo y'ikiganga tuvuga ko ari arthralgie, douleur articulaire. Ubwo bubabare bwo mu ma articulation rero urashobora gutegwa nuko umuntu adafise amazi akwiye mu mubiri. N'ivyo bimenyetso bitandatu rero tubonye. Ikimenyetso ca mbere ni icuko umuntu ashobora kwama yumva amenetse umutwe imisi yose mu buryo budatahuritse. Ikimenyetso ca kabiri mu bimenyetso vyerekana yuko iyo bija hose wewe ukeneye kunywa amazi, ukenya amazi mu mubiri, ni icuko umuntu ashobora kwamana umubiri udafata amavuta, umubiri wumaraye, umubiri novuga ngo ukonyara w'iminkanya umeze ukuntu, ugasanga umuntu naho yokwisiga utuvuta, wapi kabisa freshere zanse ntizijako ntizifata. Kubera iki? Akeneye amazi. Uyu muntu yonywa amazi ushagira umubiri ubomvye, nakuya kakaza. Nk'ubu nka jewe namaze kuyanwa kandi ndayazindukirako, naramaze kubigira umugenzo, kandi ni vyiza cane. Urashobora kubona umuntu umengo nyine arabomvye, ameze neza, aradoshe, agize nukibaza ngo ko mbere ngo afise ubuzima bwiza, ararya neza, arya imisose, ugasanga mu vy'ukuri nta misose, n'uduharage, n'inyabutongo, n'utuntu nyene. Mugabo kwanywa amazi meza ugasanga rero bimutemba neza, nayirya rero kumbure ivyo vyose abikorana n'umutima mwiza. Hanyuma ikimenyetso ca gatatu ni icuko umuntu ashobora kwama afise umwanda mutoya, ni ukuvuga umukoyo canke se amasobe asa n'ibara ry'umuhondo. Ico gihe naho nyine ico ni ikimenyetso gishobora kwerekana yuko umuntu afise amazi makeya mu mubiri, akwiye kunywa amazi ku rugero ruhagije. Ikimenyetso ca kane ni icuko umuntu ashobora kwamana uburuhe iyo afise amazi makeya mu mubiri, umubiri ntiwisantareze, uyu muntu agaca agira yamana uburuhe. Ikimenyetso ca gatanu mu bimenyetso vyerekana yuko umuntu afise amazi makeya mu mubiri, nico ko ashobora kumva yamana inzara, kumva umenga aguma ashaka kurya, ariko mu vy'ukuri burya umubiri nturi kurekerama indya, ahubwo uri kurekerama amazi. Mugabo yo kubera ko yishiramwo yuko uko kuntu yumva nyene umengo hari ikibuze, ngira ngo yukumbure cokemurwa nuko afunguye agaca aguma arya, mugabo umubiri ukeneye amazi. Ikimenyetso ca gatandatu aco ca nyuma muri bino bimenyetso twatumbereye kubabwira
ni icuko umuntu yamana amadouleur articulaire, ububabare bwo mu ihuriro ry'ingingo. Hanyuma rero impanuro mu gusozera muri rya shirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi bita OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, baravuga yuko baremeza yuko muri rusangi umuntu akuze akwiye kunywa amazi ataja munsi y'amaritiro 2 ku munsi. Ariko mugabo kandi bagahindukira bakavuga ngo abantu baba ahantu hashushe cane, ni kuvuga umuntu aba ahantu hashushe cane mutamwumva yuko arabirindugumba cane, aratakaza amazi kuko twamaze kubona yuko umubiri usohora amazi ubicishije mu kubirindugumba, ubicishije mu novuga ngo mu mukoyo cyangwa se kwituma ku mwanda mutoya. Abantu rero bahantu hashushe cane barakenera amazi menshi kugeza yaho biba ngombwa yuko banwa amazi arenga litiro 2. Rero bavuga bati abantu baba ahantu hashushe cane gose canke abantu bakora ibikorwa bibaruhisha cane, bisaba ingufu cane, kuko iyo ukora ibikorwa biruhisha cane n'ubundi urumva kumengo ni sport, bica bituma umubiri indugumba nyinshi, bizindugumba nyinshi nawe uri kwatakaza amazi mu mubiri. Rero abo bantu ngo barashobora kunywa amazi gushika ku maritiro ngo 4 ku munsi. Ariko muga kandi bakavuga bati igihe cyose umubiri wo gusaba na yarenga amaritiro 4 buhereze nta ngorane, kubera yuko umubiri uwuhaye amazi nawo urayasohora, ntuyibikamwo, nta ngaruka mbi bifise kunywa amazi menshi. Hariya nahoze jewe nakuriye iwacu kumbure, hariho umutama bavuga ngo nta mazi yigeranwa, wewe ngo yaratunzwe n'urwagwa. Nimba vyo byari ivy'ukuri urumva n'igitangaza. Bavuga yuko yanywa amazi rimwe mu mwaka, naho nyene ntiyayanywa buyanwe, yagenda agahagarara mu ruzi, agahagarara mu ruzi canke se mu mugaza ahantu hari amazi nyene, numva mukuzi agahagararamwo umwanya agacavaho agacataha. Aho rero ngo yabahejeje kunywa amazi rimwe mu mwaka, ngo niho yabigira, nayo ubundi we ngo yinwe rugwagwa gusa. Ariko mugabo nta nuzi ko vyo bari vyo, hamwe vyo bavyari vyo naho ntawo kwigerezaho, kubera umubiri byanka byakunda urakeneye amazi. None rero nuko urakwiye kunywa amazi kandi ntaco zohomba. Kandi amazi mbere muri rya shirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi, bobo bemeza yuko ibi bintu by'inzoga, amaji n'ibindi, ati ivyo ni ibintu do loisir, ni ibintu byo kwinezereza, byo kwiryohera mu manza umuntu yafashe sorti. Ariko ngo ikinyobwa kimwe rudende rwa degi umubiri ukeneye kugira ngo ubeho ni amazi. Amazi nico kinyobwa ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi ryemeza yuko arico kinyobwa conye n'umubiri ukeneye kugira ngo ubeho kandi ukore neza. Ibindi byose ni bisanzwe, ni by'abantu bishiramwo, ni byo kwinezereza. Kandi navyo nyine murabize yuko bahindukira bakavuga ngo ariko muribuka kwigerera, no kuvuga akakubwira ngo Primus ye ni nziza, imeze uko imeze kuriya, magaga tavuga ngo mugabo rero ngo muribuka kwigerera, kubera iki barazi ko biboreza, barazi ko bifise ingaruka mbi. Ariko amazi ahantu honyene umuntu atogwanira kunywa amazi menshi ni gihe ufise ingwara y'amafyigo. Nawe udafise ingwara y'amafyigo naho unywa amazi menshi gute, ayo umubiri udakeneye urayasohora. No kuvuga rero amazi nta kwigerera, muyanwe naho bawumva utayashaka, ariko yanwe kubw'ineza y'amagara yawe. Nari kuvuga byinshi kubijanye n'amazi. Abasanzwe bafata amasengesho yo kwisondesha y'imisi myinshi, ugasanga rero basenga batajya kandi batanywa n'amazi. Ingene bigenda iyo bari mu masengesho n'inyuma y'ayo masengesho, ingaruka mbi bishobora kugira ku ma intestine, mu muhogo, iyo uyasohotse wanyoye amazi mu masengesho, canke se usohotse iyo uhejeje amasengesho mugabo bayasenze unywa amazi, biratandukanye n'igihe usohotse amasengesho wasenze utanywa amazi. Ni birebire, ariko mugabo rero reka tubigarukirize ngaho, nta magwara ahogwa. Ni bino bimenyetso bitandatu sindamusiga twari dutumbereye kubabwira, bibabwira ingene umuntu bigenda iyo ukenye amazi mu mubiri. Ibimenyetso bitandatu bishobora kukwereka yuko ukenye amazi mu mubiri. Na kano kuyubona mfise nuko rw'amazi iyaba ntayanywa ntiba bimeze gutyo. Tuzosubira rero mwari muturamanye na jewe Janvier Imana irambona, ni jewe ndabatunganiza nkongera ngabashikiriza kino kiganiro cyitwa Yaga Muganga. Mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro ari ryo rya mbere, twobasaba kwiyabonesha kuri runo rubuga kugira ngo igihe cyose ducize ko video ibashikire, muronke message babwira yuko twashize ko video. Byo baviza gusoma kugira ngo community dushikiriza bino biganiro ishishikare kwaguka,
naho ubutaha ni agahwane.